Sa? Asha, imvura asigaye nyinshi cyane. Sheri, ndakukundira fera. Ndakukunda kandi cyane. Ntacyo buze utankunda. Hamasheda. Izi jilbab zeva mazirandambi. Ajanje washe imyaka 2 ndayigumiza ku mutwe ntigaye muri ko n'umunsi n'umwe. Kandi abakunda cyo bibaza kurugumiza. Ari kubaza ko ndi umuislamu fera. Ariko ibyo ntacyo bitwaye kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo saha bariko barari nawe urirane nabo abatwe gushitwenyana nabo. Yari yata. Sheri, jewe ngoma vuba ndandira impapuro ugasubira muri Saudi. Cyo mbona rero ikiza nakwise mu bandi. Umuntu nkunda cyane. Nako bamusigire. Mfunguro. Ego. Wow. Jewe. Ego. Izinye n'inzu. Izinye. Ego. Ariko no muhira barabizi. Nta muntu azaza kuganza gusa ndabasiga urufunguzo rwo muhira. Sindi baza ko ivyo atakibazo. Wafisi wanya mahira kabisa murayafise kumura yojo. Okay nacho. Kandi rero urabizi ko amafaranga tuyafise kandi kuba nje kugusaba amafaranga ni kubera uri sheri wanje kubera uri umukunzi. Umva Oya iyi. Nasubiye mu kanyu umva dukundana je nawe kubw'amahera gusa umva ndaguha amahera yiwanje nibwo rukundo. Je simbona ko arwo rukundo. Sawa nacho. Tugihoze. Oya si byiza. Baruvuze sinakumvise. Eko ukuntu usigaye mfata vraiment n'ibinshimishije. Nacho. None birashoboka ko uno munsi nashaka ko tugira sortie à partir de 17h. Nakubwira ati ndarushe. Kandi nta mwanya mfise uno munsi ndafise izindi programme ziwanje nkora. Programme ubunyene. Ya. Nta mwanya mfise bro. Ariko urazi ko umukunzi kandi kenshi iyo tuvugiye iyo ndakorera rendezvous nibisobanuye ngo mbaka ibe uri avertir. Sawa, nakumvise ariko no munsi nta mwanya mfise. Ushaka mvuge cyane mpaka ubyo. Gabanyije nta kibazo. Ejo basi. Ejo ubona gute? Sawa. Ndaba amazi. Siko mara gusiga ba? Sawa. Siga amaho. Nibagire kunyandiki? Sawa. Mwana uyu. Muhe mwana uyu. Cyangwa ugume ngano mbona kwene waje muzora rero wewe? Mwari muzana? Usiberera wewe? Ndagusige ngaha. Seri. Ndishimye cyane rwose. Jewe ni umva nukurenza amadogre nkuko wishimye. Ndagukunda fam. Inzu je yarangoye. Nayo bazi ko nakuye Saudi y'amafaranga. Nubu kandi nako ngomba gusubirayo kugira tumarire ibisigaye. Hamando nde namahera uzonkwe untera gateka. Bo, je ndibaza yuko nangisho no gusezerana. Uko uyisize nikuzogaruka kandi uyisange. Nuzogira munyagashe. Oya, ibyo sinobikora. Ubunye icyo nokubwira nuko ngiye gukura ibi byose, ntangure gusenga Imana kuko Imana yamaze kunyereka. Umvuze ugomba ukizwe. Ngiye gukizwa, nsenga Imana mbakana ko mu Mana, munsi y'amababa y'Imana nanje ngiye kwiwe. Wicarire. Yego. Aho ni byiza shiri wanje, anje nkunda umuntu ameze nkawe. Yego kandi uranyemere kumva ngiye nisezerano ryiza. Shiri. Ugare kwanje wamaze kubaho iwawe. Rega nivyo cyamenye no kumusaba atanguye kunsa. Twajanije. Ndabikora ushobora sawa. Ngiye kwibera ko mu Mana. Uzava nsanga wawe na pasteur. Oho, none umva ndiko ngamizi. Ntibansega rozi muri Saudiya. Ndagise umuntu agufasha amasengesho ku kibazo cyane. Oya nzotanga kugusengera bize. Sheri.
bite vyawe Ni sawa? ndaryohewe kubona ndakubonye nari nzi ko indoto nahawe mu ijoro ari indoto y'ububeshi ariko sinari nzi ko indoto neretswe ari indoto y'ukuri Ndazi by'abahungu ushaka kumbwira iki mu bisanzwe ndazi by'abahungu bakunda kuvuga iby'indoto ntabyo sindabibona ibyo bintu kurambye ntabyo nahura bo ndabona uri kuragenda kandi wihuta Yego. ico no gusaba nuko wonkundira nkagutwara muhira nkaguhereza ikintu neretswe mu ndoto ndaguha weretswe mu ndoto yes umpa jewe yego oh my god umviriza jewe ndafise ibintu byinshi byo gukora nimba uri kurashaka kumbesha undekeje kumvuruga mu mutwe simfise umwanya wo gutakaza bo ndabizi ko udafite umwanya wo gutakaza ariko ndibuka twarigeze guhura ryari sinzi ko uvyibuka wewe hanyuma wangumyemwo ni nabwo nese ico kintu ko ushobora kugiguha ndavyibuka ko nakubonye none mu bisanzwe ushaka iki ushaka ndagufasha iki basi bo ico nasabye ati wonkundira tukajana mu rugo hama ntakwereka ico kintu Imana nyeretse ko nshobora kuguha sawa tugende ndabyo bitangaza byawe ko atari uwesco bw'abahungu gusa ndabizi sawa Ndibaza ntabona bashobora kuraba ndani nachugaya aha anye ni wanje nta muntu n'umwe dusangiye ubona gute ubona aka kazu kiwawe gasumbajya iwacu tubwe dufise inzu nziza cyane iruti inye niniya rero sinibaza ko iyi nzu yawe jeyo no ishobokera sinshobora ndakubwira aha onye urihenze cyane kuko ivy'abavyeyi n'ivy'abavyeyi wawe hanyuma je nifujije gusa kuguha inzu gwawe widoradoza uja muri chambre uva muri ukaja muri iyi Birida inzu ni gwawe so funguruzo oh hama nagomba ndakubwira yuko urukundo rw'uno munsi atari urukundo rw'amajambo ni urukundo rw'ibikorwa ikintu nzi kandi gusezerana nuko intebe zo muri nozo zizova muri Zambia niho nazikoresheje hanyuma ikindi kintu no gusaba hado gatoyi iyi contact simbona ko no guha inzu ari gihangaye nuko nzoguha inzu ikwiye ifise ekipema uzumva gute sawa nakibaje hama ikindi kintu nashaka gusaba service ko wonkundira arejo cyangwa ari hirya ejo tugahura tukicara hamwe tugasangira nakibazo gusa je nakundi huta urazi ko twahuye mwabara ko ndagenda kuraba umuntu nakibazo je ndashaka kwanza kugenda haneje ntaco nakibazo
je mbona umenga no kudeplace basi kunaje na gucereje. ubishatse. Okay. Nindira maye mugari. Okay. Poi. Momenga ikibazo ndafise ikibazo cha essence. Kandi momenga ntitwoshobora gushika hakiri kare. Ahubwo ikintu kihari ukanda guhe déplacer. Cha wi déplacer. Okay. Sawa. Namwe basubira. Wewe uriko urakora iki ngaho imbere y'imodoka? Sohoka vuba ngaho ugenda. Nta soni. Jesse ndiko ndabitaho. Wamusanze mu isoko, sinzi wamusanze mu ibarabara, uyu nawe ambwira ngo umwana ari ngahanye, ibi nibi. Mvuto, urazi ko tumaze kuyaga wewe? Mvuto, urazi ko je nawe turabagenzi namaze kubikubwira. Mvuto, hari imirima atari imirima ya rusange mvuto. Ibyo arubi. Uri umugenzi mwe. Uyu umurima rusange. Yaba tubyoroshye byumvikane ni Sawa. Sawa. Wagenda tugende tumari amahirwe. Joro no